kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Mu mpera z'ukwezi guheze umugwi nserukiragihugu w'umupira w'amaguru w'abakenyezi wararonse itike yo kuja mwihiganwa rya Afrika uhejeje gutsinda umugwi wo muri Djibouti. Kuja mu nkino za nyuma muri ico gikombe ca Afrika akaba aribwo bwa mbere bibaye ku mugwi w'umupira w'amaguru w'abakenyezi mu Burundi. None hari ico vyungura ku iteka ry'abakenyezi canke ry'igihugu? Inyishu ni muri iki kiganiro, muri kumwe na Eloge Divin Remesha. Kugira umugwi nserukiragihugu w'Uburundi uronka itike yo kuja muri Maroc watsinze mu rukino rwa mbere ibitsindo 6-0 umugwi wa Eritrea. Mu rukino wo gusubiriza intamba zongera zitsinda ibitsindo 5-0. Mu rundi rukino rwabuhuje na Djibouti Uburundi bwatsinze ibitsindo 6-1 mu rukino rwa mbere bwongera butsinda ibitsindo 5-0 mu rukino wo gusubiriza. Nadine Nibigira umukinya kongera akaba n'umuhagarikizi mpuzamakungu w'umupira w'amaboko bita volleyball avuga ko ari intsinzi ikomeye ku mukenyezi w'umurundi no ku gihugu. Intsinzi nk'iyi ku ishusho ry'umukenyezi birungura cyane kuko tusubije amaso inyuma gato mu mico y'ikirundi umukenyezi yarafise ikibanza kitari kuja habona, kitari kuja mu mahiganwa. Mbere novuga ikibanza cyo mu gihango umukenyezi bavuga ko kandi n'ubu biracavugwa kuko hariho imigenzo imera nk'ikumira cyane umukenyezi. Ubu rero je kuri jewe iyi ntsinzi irahindura ishusho cyane, irafasha ko umukenyezi babona ko ashoboye kandi harimwo bwa bwitonzi, harimwo yamabanga jeje nk'umukenyezi nk'umwigeme. Kuri jewe rero birahindura ishusho gose, birerekana yuko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa nk'amahiganwa nk'inkino ahesha icubahiro igihugu, ahesha icubahiro abarundi bose, mbere afasha no kumenyekana neza kw'igihugu canke kw'akarere. Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Radio Inzamba na Television Renaissance, Nadine Nibigira aranegura ariko kubona mu Burundi hakiriho ingeso yo kudaha abakenyezi agaciro bakwiye. Ndavye nkagereranya no muri 2019 igihe intamba mu rugamba z'abagabo zakina, ndibuka yuko jewe nabonye ubwa mbere ho bavyerekanye mu ikibiriraho, umukino bawerekanye ikibiriraho, hama abantu bose bari biteguye, haba mu gihugu haba hanze, bari biteguye gukurikirana uwo mukino. Imbere ngira nk'indwi zibiri imbere warabona yuko abantu bashuhiye uwo mukino. Bisigura yuko uravye ikibanza bahaye uwo mukino wa 2019 w'intamba mu rugamba ku bahungu, ukaraba n'ingene umengo n'imbere n'umunsi umukino w'abakobwa w'abakenyezi w'intamba mu rugamba abare batsinze wagenze, hariho n'abantu benshi batari bazi yuko binaba, ntibyatangajwe cyane, bagiye batsinze ntibyamenyekanye gose, kiretse novuga nk'umukenyezi w'umukuru w'igihugu yaravuze, yarashimye intsinzi kuri tweet, ariko abandi nta bantu benshi bagize ico babivuga ko ngubone ko ari umunezero nk'uwabaye muri 2019 ku bagabo. Bisigura rero yuko iyo nsiguro ya mbere yo kutanganisha igitsina gore n'igitsina gabo mu mahiganwa, kandi wanashaka yashitse ku ntambwe idasanzwe, abakenyezi yashitse ku ntambwe idasanzwe, kuri jewe ndabiha ya nsiguro ya kwa kuntu umukenyezi, ko nanje narakinye umupira, ndibuka ko twahora dushika mu higanwa rya nyuma ugasanga twebwe turiko dukina twirorera, kandi ari umukino wa nyuma kandi ukomeye, hama bakakubwira ati saa 4 abakenyezi baza bariko barakina, ati saa 5 canke saa 6 abagabo baza bariko barakina. Ugasanga ya saa 6 niho abarorerezi, niho abayobozi, niho abaza kuramutsa abakinyi bakina bashitse mu mukino wa nyuma bashitse. Ugasanga rero biraca intege. Rero iyo siguro ya mbere ndayifatira muri rusangi ku nyifato, kwishusho, ku kibanza baha umukenyezi gushika no ku mahiganwa. Isiguro ya kabiri nofata yuko hariho ibihe abantu bategerezwa kurengera mu isanzwe mugabo bitakunze ko barengera, kuko ubu
turi mu gihe abantu benshi bavuga ati iringanishwa ry'amahirwe ku bakenyezi no ku bagabo, ariko ingiro ntijane, imvugo ntijane n'ingiro. Rero kuri jewe mfata yuko hariho abantu, yaba abayobozi, yaba abajeje imikino, yaba federation y'umupira w'amaguru mu Burundi, badashiramwo inguvu nyinshi zo guhimiriza gutera intege mu mahiganwa y'abakenyezi canke mu bikorwa byo kwinonora imitsi by'abakenyezi muri rusangi, na cane cane umupira w'amaguru nk'uko byaraye bibaye, ukabona umengo byabaye umukinyi wabi, nta bushuhe, nta gufata kumwe imikino canke kunezerererwa intambwe bashitse ko wanashaka isumba yabaye muri 2019. Ibihugu 12 harimwo Burundi nivyo vyaronse itike yo kuja mu gikombe ca Afrika c'umupira w'amaguru c'abakenyezi gitegekanije kuzobera muri Maroc kuva kwa kabiri gushika kwa 23 mu Kakaro mu 2022. Aha akaba ari naho tugarukirije ikiganiro ku isoko cyo kuwa 12 ntwarante mu 2022. Mwakoze kudutega abiri. Eloge Divin Remesha nije nakibashikirije, naho ubutaha. Cari ikiganiro ku isoko.